Ndabaramukije ndabaha n'ikaze bakunzi b'ibiganiro bya televiziyo Mashariki. Mu gihe cy'uburuhuko ugwaruka ruvuye ku mashuri go barubaho gute? Mbega iruhande y'abavyeyi babo hoba hari abagerageza kuba hafi y'ugo gwaruka mu kubafasha ibicanke biriya? Mbega abavyeyi babo bana bobo babona gute igihe c'uburuhuko ku bana babo? Ivyo bibazo vyose nivyo tugiye guca hirya no hino muri iki kiganiro, aho tugaruka ku mashira hamwe amwe agerageza gufasha ugwaruka mu buruhuko kugira ngo burubandanye runonosora ubumenyi mu bisata bitandukanye. Bimenye Burundi Communication Center ni kimwe mu bigo bifasha ugwaruka ruri mu buruhuko. Abana b'imyaka itandukanye barabafasha mu bitari bike. Bimwe muri ivyo tubibwirwa na Egide Ndayizeye ajejwe inyigisho muri Bimenye Burundi Communication Center, akavuga nico biza kungura abo bana cyo kimwe n'abavyeyi babo. Iki kigo Bimenye Burundi Communication Center carafashe umugambi wo kwankadira abana muri ubu buruhuko, mu gifaransa bacita Club de Vacances. Ni nk'utukorwa two mu buruhuko twateguye kugira ngo dukurikirana abana ntibagume muhira ngo babe badukana ingeso. Iyo hageze mu buruhuko usanga abana badafise ibintu bakora muhira cyane, ugasanga abana bamwe baratanguye kuguma bayerera, abandi bana ibintu baraba gusa usanga bariko baraba amafilme, ariko ayo masanamu usanga menshi atariyo abateza imbere mu bwenge. Nico gituma rero twaciye dufata tuti natwe tuhamagara abana baza ngaha tukabigisha ibintu ngira akamaro cyane cyane bizobafasha mu buzima busanzwe. Twebwe abana ntibigira hamwe, hariho nk'abana bafite imyaka 3 gushika ku myaka 4, abo n'abana bafite umugwi wabo bajamo, hakaba n'abandi bafite imyaka 7 gushika ku 11, abo nabo barafite umugwi wabo bajamo bakiga ivyabo, hamwe n'abandi bafite 12 gushika ku 14 nabone biga ivyabo, hakaba n'abandi bo gushika ku 17 baca biga nk'abo bamaze gukura bashobora kwiga icongereza. Kiya congereza mubona abantu biga mu ishuri hari gihe usanga kibagora gatonyi, ariko baje ngaha bararonka umwanya wo kuvuga kugira ngo baryoherwe cyane cyane n'urunganwe bari kumwe, hanyuma n'ubwo babaheremo. Hama turabigisha imashini nyabwonko. Zijya mashini nyabwonko baraziga mu ishuri, ariko batubwira yuko ntibakunda kuronka ukuntu bakora ku mamashini. Twebwe rero twarabazanye ngaha kugira ngo n'imiburiburi bakoreko babone ukuntu binjira mu mashini, nimba ari nk'agakete bashoboye kukiyandikira, nimba ari nk'ikintu bakeneye kwandikira umuntu bacandika batiriwe baraja kure na kure mu gihe baba bifite izo mashini. Nko kubereka nka documentaire, cyane cyane ko turi abarundi, hari gihe tubereka cyane cyane documentaire z'indundi canke zindi zashoboye gutuma ibihugu bitera imbere. Hama akazi kinako tubashiramo ni kugira ngo baruhuke mu mutwe, ntibagome muri vya bindi ngo bave bumva umenga bararushe. Nahone turibanda ku karanga ku Burundi cyane cyane kugira ngo bashobore gutahura karanga. Abavyeyi bari bakwiye kubona yuko ibigo nk'ibi vyitaho abana babo mu ruhuko ni ibigo bihambaye kuri kazoza k'abana babo, kuko umwana araza ukabona yuko yifite ibindi vyiyumviro, ariko mu nyuma umwana agahinduka bivanye n'ubwo rungano wasanzeyo. Umwana ashobora kuba adakunda ivyo bintu ajemo, ariko mukanya ahamara iminsi 2 gusa umwana batanguye kubona yuko natabikora azoba homvye, mu gihe abona yuko abandi bariko barabikora n'inguvu nyinshi. Ruhande y'ibikorwa byo gufashwa gwaruka birangurwa n'iryo shira hamwe na Greps rifasha mu gikorwa nk'ico. Azarias Nkengurutse umuyobozi w'ivyigwa aratubwira nawe igituma bagerageza gukurikirana ugwaruka mu buruhuko, ariko wakavuga kandi ko bagerageza kumenyerezwa gwaruka gukura rushiza amazinda biciye mu kubigisha cyari icongereza ngo narijya ari nkenegwa mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Muri ubu buruhuko bw'umwaka wa 2021 twarateguye programme ni integuro yo kwigisha abana icongereza bari mu buruhuko. Dufata abana b'imyaka guhera ku myaka 5 gushika ku myaka 21. Aba bana turabigisha icongereza kuko kenshi abana bari mu buruhuko baba bagomba guhindura ibikorwa. Iyo rero bariko bahindura ibikorwa duca tugerageza kubaha inyigisho zijanye n'icongereza. Mu bisanzwe uyu munsi Burundi buri muri East African Community, hanyuma
benshi uko tubibona nuko abantu baheza amashuri kenshi usanga bafise ubukene mu byo kuvuga icongereza. Ibi kenshi biva yuko bataba baracitayeho cyane igihe baba bakiri mu mashuri mato mato ndetse n'ayisumbuye. Gutyo rero mu mugambi w'uko twofasha kugira ngo urungano ruzobe rushobora kuba kuvuga neza icongereza, twashimye ko tuzadushiraho amaprograme mwenaya kugira ngo aze afasha asahiriza. Ikindi kandi abana iyo bari mu buruhuko abavyeyi benshi barabasiga muhira, biba bigoye kubakurikirana kubera yuko mu buruhuko aba atabikorwa byinshi bihari. Umuvyeyi iyo agize ikiciyumviro cyo kuturungikira umwana biramufasha cyane kuko umwana aba ari mu biganza by'abandi bavyeyi, kandi tugerageza kubakoresha ibikorwa bitandukanye ariko bifasha kugira ngo bamenye icongereza. Aha ubwa mbere haba hariho ibyigwa by'icongereza, ariko kandi turashiramo n'ibindi byigwa bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Aha novuga kubigisha uburyo bakora utuntu. Hambavu y'ibyo turagerageza kubashyira mu mero y'uko baba bariko barakina. Haba hariho ibikoresho bitandukanye bituma batumva yuko bakiri ku ishuri ahubwo ari ahantu ho kuruhukira. Ego ikindi kandi novuga nuko abana iyo bari ngaha turagerageza kubafasha cyane kugira ngo biyumvanemo, kuko haza abana bavuye ku mashuri atandukanye. Ku mpera ya programme turategura ibikorwa bitandukanye nko kubasohokana, icyo bita journée d'excursion culturelle, aho turatemberera ibibanza bimwe bimwe bifise icyo bisigura. Nk'akarorero ibibanza bya kahise, nko mu mwaka uheze twabajanye kuri Pierre Livingstone turabibutsa iyo nkuru, hanyuma kandi turabajana kandi nko kuri Musée Vivant nubwo baba basanzwe bahazi, hama bakidagadura kuri beach n'ahandi. Ego ibikorwa nk'ibi rero biradufasha cyane na twebwe kuko twumva ko turiko dushika ku ihangiro ry'uko abarundi nabo boba igihugu gikoresha ururimi rw'icongereza nk'ururimi rukoreshwa mu kazi. Twashaka gutera akamo abavyeyi b'abana bari mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'abandi bashobora kubazana aho ikigo kiri ngaha ku Bashinwa. Kenshi si ikintu ciza kureka abana ngo bagume muhira ataco bakora canke bari imbere ya televiziyo, kuko biragira ico byica ku bana. Hanyuma ni byiza ko bobazana mu bigo. Si iki kigo conyene, hariho n'ibindi bigo usanga bitanga izindi nyigisho, ariko iki kigo ca Glab Center kiri mu Kigobe tubatumira ko bobazana. Ubu turacakira kuko turacari mu minsi ya mbere, barashobora kubazana bakabandikisha, hanyuma tukabinjiza mu magroupe atandukanye y'abana, kuko tubigisha bivanye n'imyaka yabo. Abo abangana uzusanga bariko bigana. Hanyuma ikindi kandi nuko nkuko bama bavyitaho, botahura yuko indero y'umwana ari ikintu gihambaye ku buryo atakintu na kimwe bokiguza. Gutyo bazosanga abana babo barashoboye kubaka umushinge w'ubuzima bwabo. Tubibutse ko uyu munsi turiko tuganira ku nyifato y'ugwaruka mu gihe c'uburuhuko. Abakeneye gukurikiranwa mu buruhuko ngo si abana babifise gusa. Abayisaba Arsene aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Twubake Kazoza, abona ko kwegeranya abana bari mu buruhuko ari mwe mu nzira ituma ugwaruka rufashwa gushika ku ndoto zago. Buno buruhuko ugwaruka dusanzwe dufasha mbe hamwe no kuba dukurikirana bose, turiko turategura inyigisho kugwaruka, aho kazoba akaryo keza tuzoba turiko turigisha ugwaruka na cane cane abakiri batoya ingene bashobora kumenya impano zabo, n'ingene bashobora kuzibagarira kandi bakanashobora
gukoresha izo mpano bagiye barahabwa. Kazoba ari kandi n'akaryo keza tuzigisha urwaruka ingene bashobora kubaho ubuzima bufise intumbero, bakagira intumbero mu buzima bwabo, kandi ibyo bakora byose bakabikora bazi igituma bariko barabikora. Kandi tuzoba dufise n'amahirwe yo gushobora gufata akanya ko kuraba urwaruka ruva mu miryango ifise ya mikoro make, bantaho nikora canke abandi, kugira ngo tuzi tubafashe mu gihe umwaka w'ishure uzoba ugiye gutangura, uyu ugiye gutangura mu kwezi kw'icenda. Agahaze koko karahari, urwaruka irya mbere ryo iyo bagiye mu buruhuko barasamara cyane, batwarwa n'ibintu byinshi, kandi ibyo byinshi bibatwara ugasanga ni n'ibintu bitari byiza. Rero twe tukifuza tuti twoterera tugatanga agacumu k'ubumwe kugira ngo dushobore gufasha abavyeyi igihe abana bari mu buruhuko, tubigisha babeho ubuzima bufise intumbero. Icamwa ryacu gitwa twubake kazoza. Twe twifuza ko urwaruka na cane cane abakiri batoya batangura kubaka kazoza kabo bakiri bato, kubera yuko kazoza ntibazoza kubaka baramaze gukura canke barashaje. Mugabo ni ibintu bakwiye gutangura kwiyumvira ko umuntu akiri mutoya cane, akamenya impano yiwe akiri mutoya, n'ivyo akora akabikora akiri mutoya. Nk'uko abandanya bivuga abayisaba Arsene, abona ko mu bikorwa birangurwa n'ayo mashirahamwe intambamyi zitabuze. Intambamyi by'ukuri ntitwovuga ngo ntazihari, zirahari, ariko kandi murabizi ko atakintu umuntu yakora kidafise intambamyi. Turagerageza kuzica hirya no hino. Izo ntoshobora kuvuga zimwe nuko abavyeyi benshi hariho abatabitahura, hariho n'abana usanga by'ukuri nabo nyene batabitahura. Izo nizo ntambamyi novuga nyamukuru, kubera yuko usanga umuvyeyi yifuza ko umwana wiwe avyitaba, umwana wiwe ugasanga ntabishaka, canke ikindi gihe ugasanga umwana wiwe aravyifuza mugo umuvyeyi nawe ntabitahura. Cyo bituma nagomba gutera kamo abariko baradukurikirana bose, na cane cane abavyeyi bahimirize abana babo bitabira ibikorwa bitegurwa mu buruhuko. Mbere n'abana nabo nyene iyo bariko barabwirwa ibintu mwene ibi biriko biraba bavyitabire ku bwinshi cane, kuko novuga ko ari amahirwe baba bagiriwe kandi atagirirwa n'abantu bose. Bamwe mu bavyeyi bafise aho abo bana bakurikiranirwa mu buruhuko babona ko amashirahamwe nkayo yaje gufasha vyinshi abavyeyi mu gukurikiranira hamwe indero y'abana babo mu gihe c'uburuhuko. Sengiyumva Consolate numwe mu bo twaganiriye. Iri ni icirigira kabiri shoye kuzana abana, muti washimye iki, vyakumariye iki mu muryango? Ico vyamariye niki, abana ubwa mbere bari mu buruhuko usanga ari babana baguma bayerera, twebwe abavyeyi natwe tutari hafi bikatugora kugira ngo ukuntu dushobora kubakurikirana mu buruhuko, vyaba mu vy'indero vyaba mu vy'uburuhuko, mu kuruhuka nyene bikwiye. Byaratunguye kinini gose kuko turavyuka mu gatondo tukabazana ngaha tugasanga bagize ubumenyi budasanzwe, basa neza, no kuvuga umwanya wabo barashobora kutujerera neza mu mwanya w'uburuhuko. Bongera ko kandi bakahungukira ibintu vyinshi, twarabonye yuko uko twabazanye atariko twabasubiza inyuma. Ivyo abavyeyi bakenguruka no gwaruka rukurikirana izo nyigisho rurabishima. Abani bamwe muri bo bavuga ico bungutse. Naramenye imashini kuko ntayo narinzi kera, narayimenye ndaze kwandika nk'ikete, ibyo byose n'ibintu novuga ati namenye ngaha, n'ibindi nyene mu Congereza kuvugana n'umuntu kumuramutsa, ibyo byose nibyo nungutse ngaha. Ubundi uruhuko wasanga ndi muhira ataco ndiko ndakora, nicaye canke ngenda ahantu, me ubunya birafitiye akamaro kanini kuko ibyo guma ngenda bica bigabanuka. Umwanya nogenda ndashobora kubigisha none n'imashini nk'abatabyo bazi, nkabibigisha Icongereza, hari abo nyene usanga atabyo bazi, nkabibigisha nyene nabo nyene bakabimenya. Impanuro nobaha nuko boreka kuguma basamara canke baja hirya no hino, ahubwo baja ahantu hamwe nabo nyene baje mu maklub atandukanye bige nabo nyene, rema bazoronka akarusho gakomeye kose. Jewe kuva nshitse ngaha, kubera ngaha ndiga Icongereza, Anglais nkiga na informatique, kuko nkiri muhira ntaraza ngaha muri vacances, nicara muhira nkina ataco nkora, ariko nje ngaha ndashitse nabonye naho ndahungura ubumenyi
muri iyi minsi maze ngambona mu cyongereza maze kwiga hari ibyo maze kunguka no muri informatique hari ibintu byinshi maze kunguka ndashobora nko kwandika nkongera nkabibika nk'abana twigana ku ishuri nobabwira yuko kwicara muhira atariko kamaro ariko hari hageze nko muri vacances ko bashobora kurondera ibigo byigisha mu vacances indimi zitandukanye n'ama informatique je ahandi ko ndiga ndafata ibitari bike gatoya banje no basigurira ibyo nzi nkababwira nkabasigurira neza kuko iyo uri kuriga ku ishure cyongereza ntugitahura cyane nkuko bikwiye ariko urose ahantu bagusigurira neza no basigurira bakabyumva nkabasigurira neza nkabereka na informatique. Bakunze ibiganiro vya televiziyo Mashariki mwadukurikiranye tubashimire ko mwafashe umwanya mugakurikirana ikiganiro cacu arico canyu tubibutse ko tubaganirira kunyifata ibereye ugwaruka gogira mu gihe c'uburuhuko.